Niyihe mpamvu ituma Imana yemera ko duca mu bibazo? Niyihe mpamvu ituma Imana yemera kuca mu bikomeye? Niyihe mpamvu yatumye Mwuka Wera aterura Yesu Kristo akamutwara mu butayu kugira ngo ageragezwe canke kugira ngo agezwe n'umugwanizi? Niyihe mpamvu yatumye Imana yemera gutanga intumwa 12 kugira ngo zibashe kugeragezwa, kugira ngo zibashe gukosorwa, kubera ko Satani yari yasabye, amaze gusaba ataba abantu bampe kugira ngo ndabakosore, kugira ngo ndabakurobanurire, umenye neza ko aba bantu badahagaze, badashitse, utarukwiriye kubemera no kubizera. Kandi Imana ikiragirana ikirabatanga mu maboko ya Satani. Abakristo ni twebwe dufite ikibazo gikomeye cyane cyo kutizera Imana, aho twumva ko tuyisabye ikintu itaduha. Hagati yawe na Satani ninde munyabyaha akomeye atarakwiriye kumvigwa mu gihe asabye? Ni Satani. Ariko wewe iyo usabye uba ufite ubwoba no gushudikanya, kumva ko Imana itabikora bitewe n'uko umeze. Ariko Bibiliya itubwira neza ko Imana itaturebera mu ishusho yacu nyezina, ahubwo iturebera mu ishusho ya Kristo. Birivuga ngo Imana iyo itubonyeho amaraso, iyo itubonyeho amaraso y'Umwami, ntabwo iducira urubanza, ahubwo ihita itwita abera n'abagororotsi. Imana ishimwe cyane. Niye mpamvu rero ituma abakristo duca mu bihe bigoye, duca mu bihe bikomeye, kandi twitwa ko twubaha Imana, dusenga Imana. Birivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko iyi Imana yahagurutse gukura ayo marushwa, iyamukiza yose, nta kibazo na kimwe Imana imusigariza. None kubera iki Imana yemera ko uwo mukiranusi, ko uwo mugororotsi ahura n'ayo marushwa, ikamanza ikareka agahura n'ayo marushwa, hanyuma ikaza nyuma igaca iyamukuraho yose? Kubera iki itomurinda guca muri ayo marushwa, ahubwo ikamuha kugendera mu bihe byiza? Iki ni igice cya kabiri. Niye mpamvu ituma Imana yemera ko duca mu bibazo. Turabahaye ikaze mu kiganiro haracyariho ivyizigiro, tunabaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kino kiganiro mugishikirizwa na Apotre wa Kristo Glory Shine. Uri umunyamugisha kubiri kurakurikirana kino cigwa. Ndizera ko ugiye gufashwa, ugiye kubakwa. Ndizera ko ivyumviro vyawe bigiye guhinduka. Wari ufise ubwoba budasanzwe bitewe n'ibihe uri kuracamwo. Benshi muri mwebwe mwari mwarazinuswe n'Imana, mwari mwarazinuswe gusenga, mwari mwarazinuswe no kwegera Imana. Hari umuntu yambwiye ati njewe ubu gusenga cyane narabihevye, ati kubera ko iyo nsenze cyane mpura n'ibibazo, mpura n'ingorane, muhira biranka, ku kazi nibigenda. Tu rero gusenga narabihagaritse, nabisize haruhande. Buri ico gikorwa wakoze cyo kubihagarika, wakoze igikorwa kibi cyane, wakoze igikorwa c'ubupfu. Urabona iyo uri kuracana kumbabura cyangwa uri kuracana kuziko, birasaba gukomeza wegenyeza amakara cyangwa wegenyeza inkwi. Iyi nkwi zaheze, iyo wase ukomeza ucana, bisiguranga ivyo watetse ko ntabwo biza gusha. Abakristo benshi amasezerano yanyu mwarayicariye, mwibaza ngo ni Satani yayugaye, kumbe nimwe mwiyugariye, kubera ko hari ivyo mwategerezwaga gukora ariko mutakoze. Hari amasengesho mwategerezwa gusenga ariko mutasenze. Hari ibintu mwategerezwaga kubahiriza ariko mutubahirije. Ariko muri kino cigwa tugiye kuvuga niye mpamvu ituma Imana yemera ko duca mu bibazo. Iki ni igice cya kabiri. Ndazi neza ko abantu benshi bizejeje abantu ko iyo wakiriye agakiza kuca umererwa neza, ukaronka ubutunzi, ukaronka icubahiro, ukaronka byose. Abigishije uko barakubeshe. Birivuga ngo abagenda muri Kristo Yesu bagenda bubaha Imana ngo bazagirane, bazahamwa.
Yesu aravuga ngo mw'isi muri n'amarushwa ngo ariko muhumure naranesheje. Umunezero w'abana b'Imana murakwiriye kwanza kumenya kudafatiye kukugira inzu no kukugira imodoka. Umunezero w'abana b'Imana ntuhagaze ku mafaranga ufise kuri konte, ntuhagaze ku ma business ufite, ntuhagaze ku ma alimentation n'amastation n'amazu wubatse. Umunezero w'abana b'Imana uhagaze muri Kristo Yesu. Birivuga ngo munezeregwe mu mwami wacu Yesu, apana mw'isi. Mw'isi nta munezero ubayo. Mw'isi uratunga imodoka imwe ukifuza iya kabiri. Abari mw'isi ntabwo bigera bahazwa n'ivyo bafite. Impamvu abakristo mubura umunezero ni kubera ko umunezero mwategerezwa kurondera muri Kristo muriko murondera kw'isi. Nibibazana ku Mana ntabwo muza kurondera Imana kubera muyikunda, cye kubera yatanze umwana wayo, cye kubera yadusezeraniye ubwami ijuru, cyo kubera yadusezeraniye kuzabana na ibihe byose, ahubwo murondera Imana kugira ngo ibahe ibintu, musenga kugira ngo ibahe ibintu. Mwahindutse abasezi, mwategerezwa kuba abasenzi. Niyo mpamvu iyo usabye ikintu ntukironke, iyo usabye ikintu ntukironke, birangira ubabaye, birangira ushavuriye n'Imana, birangira utangwe no kwitotombera Imana, bikarangira n'ivy'Imana ubihevye, bikarangira n'ivy'Imana ubivuyemwo, ugatangira kwironderera inzira wacamwo kugira ngo ubashe kugera hariya, ubashe kugera kuri vya bindi wasabye Imana, ukamengo yarikawushije ntiyashobora kubiguha, ugashaka kwishakira indi nzira wabironkamo. Nivyo urabironka, ariko umaze kubironka ugaca ubiburiramwo iki? Amahoro. Yeremiya 12. Yeremiya arabasa Imana ngo kubera ko abanyabyaha baguwe neza, kubera ko bamazu meza n'abana babo bakagubwa neza, ariko twebwe abagororotsi, abasenzi, abagukorera akaba ari twebwe tugaragara nk'abantu babayeho nabi, tubaho nabi, dutotezwa, tugahazwa. Kubera iki ivyo bintu wabiretse bikamera uko nguko? Ariko Yeremiya Imana ibandanya imwishyura, imubwira ati nubwo baguwe neza ariko uri kure y'imitima yabo, yamara jewe uragizene, jewe uranzi. Bwa muntu ubutunzi bukomeye no kumenywa n'Imana. Urumva birivuga ngo baraguwe neza ariko Imana iri kure y'imitima yabo. Nivyo twe tugaragara nk'abakene, ariko birivuga ngo dutungishije benshi. Tugaragara nk'abana ataco batunze ngo ariko dutunze byose, kubera dutunze Imana ya byose. Buri ubutunzi bwa mbere muri ino si nukugira Kristo, nukugira agakiza, nukugira Imana muri wewe. Ubutunzi bwa mbere hano kwisi nukugira amahoro indani muri wewe. Waba mu nzu nziza ariko ubuza amahoro, burya umenye neza kubuza ubutunzi. Ni benshi bagera ku meza bakabura apeti, ni benshi bafise amafaranga ariko babujijwe kurya kirya na kiriya, nta munyu barya, nta piripiri barya, babujijwe kurya inyama, babujijwe kurya ibiryo runaka, ibintu biryoshe nane, barabibujijwe kubera ibigwara bafise, kubera ikibagwara ibigwara bikababuza no kurya, bakabura umunezero, kandi wamengo barafise ibikwiriye kugira ngo bishime. Ni kubera ko Imana iri kure y'imitima yabo. Ariko impamvu wowe urya ikijumbu ukanezererwa, waryama ku kirago ukumva nta kibazo, warara muri ghetto ukumva nta ngorane, warara mu kazu k'ubwatsi ukumva ntaco bitwaye, warariza ukumva ntaco bitwaye, ugashimira Imana ugasenga, ni kubera indani muri wewe hariyo amahoro. Imana iguha umugisha. Twaravuze impamvu zibiri zituma Imana yemera ko duca mu bibazo, ko duca mu ntambara zikomeye. Ariko imbere yuko mbandanya, ndashaka kumanza kubasomera icete ca mbere Petero yanditse, igice cyaho ni ca mbere, umurongo waho wa 6. Haravuga ngo ivyo murabinezererwa cyane, naho ubu ari igihe gito mubabazwa nibibagerageza byinshi, kuko bitobura kuza, kugira ngo kuramura ku kwizera kwanyu, kandi uko kwizera kurusha igiciro izahabu ishira, naho ivugutirwa mu muriro ikaramura kuze kuboneke kuri mwebwe. Imana ihabwa icubahiro. Inzahabu ni nziza iyo bariko barayimba, ariko ubwiza bwayo ntabwo buboneka. Ubwiza bw'inzahabu buboneka iyo bayicishije mu muriro. Aha baravuze ngo murabinezererwa cyane. Hejuru gato baba bavuze, reka mpere hejuru gato kuri 5, ngo mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana, kubwo kwizera muzigamirwa agakiza gateguwe kuzohishurwa mu gihe
c'iherezo. Hari agakiza gateguwe kuzohishurwa mu gihe c'iherezo, aho n'igihe Imana izabirika iracirako amateka abantu bose, aho abakoze nabi bazaja mu muriro, abakoze neza bakaja kubana n'Imana ibihe byose. Ayo mateka rero birivuze ngo abana b'Imana murakwiriye kuyanezerererwa. Aha kuri 6 niho bace bavuga ngo ivyo murabinezerererwa cyane, muranezerererwa cyane iyo mwumvise ko muzabana n'Imana mukabaho ibihe byose. Ngo niyo mpamvu rero ibigeragezo ngo bitobura kuza, ngo kandi vy'uburyo bwinshi. Bibiliya kandi iravuga ngo ibibagerageza ngo ntibizobura kuza, ngo ariko haragugirane ubizana. Ubizana ninde asa n'ibigeragezo rero? Ni Satani. Birivuga ngo ni Satani kuko biri kivuga ngo uwabizana ikibiruta nuko yobuhegwa urusyo kwizosi agaterwa mu kiyaga cy'akumuriro. Ni kuvuga uwuzana ibigeragezo, uwuzana ibibazo, uwuzana indwara ntabwo ari Imana, ahubwo ni Satani. Aho twarahumvikanye neza. Uwuzana ivyo bibazo, uwuzana ivyo bageragezo ni Satani. Ndashaka ko dusoma no mu cyete cya mbere Petero yanditse ibice byaho ni 4, turasoma murongo waho wa 12. Murongo wa 12 haravuga ngo abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu wo kubagerageza, ntukabatangaze nkaho mubonye akatabonetse. Aravuze ngo umuriro uri hagati yanyu. Iyi ni Bibiliya narayisomye ivuga ngo umuriro uri muri mwebwe. Muyandi majambo muri mu muriro. Ivuga ati muri mu muriro. Aha bavuga ngo abo nkunda, umuriro uri hagati yanyu. Aho bavuze ati uri hagati yanyu, umuriro uri kumwe namwe, uri hagati yanyu. Ariko indi Bibiliya kivuga ngo muri mu muriro wo kubagerageza. Ngo rero ngo nimutangazwe nuko muri uwo muriro, ngo nkaho mubonye akatabonetse. Muyandi majambo turi mu muriro. Ntabwo turi ahantu heza, turi mu muriro. Uyu muriro bavuga ntabwo ari umuriro wa undi Imana yasezerana kizatamwo kizatamwa abantu batayubashe ku munsi w'imperuka. Uyu ni umuriro ugereranywa n'uruganda umucuzi ajanamwo icuma kugira ngo agiforoma akeneye ko igira. Iyo icuma cyase kuja mu iforoma, umucuzi yagomba kuyikuramo, umucuzi acagirane acahindura icyo yagomba gukora, agaca gikora ico cuma agaca gikoramo iyindi foroma, agaca gikoramo ikindi gikoresho kidasa n'icambere yashaka gukora. Mu yandi magambo, iyo Imana ishatse kujana ahantu runaka kugira ngo igushiremo ibintu runaka, ikugira umuntu runaka, ariko ukayigwanya mu buryo bwo kwanka, gushaka kwicira inzira, gutizera Imana, gutaba mu ijambo ry'Imana, Imana irakureka igahindura iyindi foroma, ukisanga uri kurabaho ubundi buzima ariko kumbure atari bubi, ariko butamatanye n'ivyo Imana ibarateguye. Niyo mpamvu birivuga ngo murasaba ntimuhabwe uko musaba nabi. Abantu ntibazi gusaba. Imana ishimwe cyane ngo murasaba ntimuhabwe ngo kuko musaba nabi, ngo kuko musaba ibintu vyo kubangiza. Hari ibintu Imana idashobora kuguha bitewe nuko ibona ko bishobora kugiraho ingaruka mbi. Ari ibintu umwana wawe yo gusaba nubwo wifise ariko utobimuha kubera ko umukunda. Ni wase kubimuha kubera umwanga, ariko wase kubimuha kubera umukunda, kubera uvuga ati uyu mwana nimuha ino modoka nubwo yayisabye, cyambere ntaramenya kwitwara, na prema aragira, ashobora kugonga cyangwa ikamupromokana hariya nkabura imodoka nkabura n'umwana. Rero umuvyeyi ayikwimye si ugwango, ahubwo nimpuwe agufitiye n'urukundo. Imana ishimwe. Aba rero bavuze ati umuriro uri hagati muri mwebwe, umuriro muri mwebwe. Uwo muriro rero n'ibigeragezo umuntu aba ari karacamo, ni za nyundo umucuzi akubita icuma iyo kivuye mu muriro, aragishira mu muriro gikoroha, amakagiha iforoma akeneye ko kigira. Imana ihabwa icubahiro. Ngariko rero ngo munezerererwe nuko mufatanije n'imibabaro ya Kristo. Ngariko munezerezwe nuko mufatanije n'imibabaro ya Kristo, kugira ngo no mu gihe cyo guhishurwa k'ubwiza bwiwe ngo muze munezererwe muhimbagwe. Iyo mututswe muhowe izina rya Kristo,
muba muciriwe, ngo kuko mwemu w'ubwiza ari we mwemu w'Imana aba kuri mwebwe, ngo ntihakagire umuntu wo muri mwebwe ahogwa kuba umwicanyi canke kuba igisuma canke kuba inkozi y'ikibi canke kwita mu vyo atagezwemo. Aha baravuze ati ni amahirwe akomeye mu gihe uri kuraca mu bintu bikomeye, mu gihe uri kuratukwa, mu gihe uri kurabaho nabi, ariko ufise Kristo indani muri wewe, ngo kandi unezererwe. Nukwiriye kubabara mu gihe uri kuraca muri ivyo bihe bikomeye, ngo kuko turiko dusangira imibabaro ngo ndetse na Kristo, kuko imibabaro turiko ducamwo n'umwami wacu yarayiciyemo. Ariko biri kivuga ngo nahishurwa natwe tuzagirane, natwe tuzahishurwa. Imana ihabwa icubahiro. Birivuze ngo nahishurwa natwe tuzagirane, natwe tuzahishurwa, tuce dusa nawe, je tugira ubwiza nk'ubwiwiwe. Rero umuriro urahari. Uwo muriro rero uhari ni umuriro uri kuratestinga, uri kurageza ubuzima bwawe kugira ngo urabe kukwiriye, kugira ngo Imana ibashe gushira mu gikorwa runaka. Mu cete ca mbere Paul yandikiye Timoteyo ibice 3:10 twarahasomye, aho batubwiye ngo abo bantu bashimwe kugira ngo bakore igikorwa c'Imana, ngo nibamanze bagezwe, bamanze bapimwe, bagezwe kugira ngo babone kugirane, babone guhabwa igikorwa cy'ibango ryabo. Umunyeshure aba yarize hari ico bita teste batanga, ni ukuvuga bashaka kureba umunyeshure yakurikiranye neza ivyigwa mwarimu yabashije kumwigisha. Iyo rero wamenye ivyo bibazo biguha uburenganzira bwo kwinjira mu rindi shure. Iyo rero umukristo atinya ibibazo biramwugarira, bigatuma atandi anashobora kugera. Rero turiko tuvuga rero impamvu zine zituma Imana itunyuza mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye. Twaravuze zibiri mu gice ca mbere. Muri izo zibiri navuze mu gice ca mbere nta nimwe ngiye kugarukaho. Nimba ukeneye uraza gukurikirana igice ca mbere. Igice ca kabiri ikintu ca kabiri ca gatatu mu bibazo canke ku mpamvu zituma Imana yemera ko duca mu bibazo. Ikintu ca gatatu, iba ishaka kwihesha icubahiro. Impamvu ya gatatu, iba ishaka kwihesha icubahiro. Imana ishimwe cyane. Impamvu ya gatatu nuko Imana iba ishaka kwihesha icubahiro. Urakwiriye kumenya impamvu yemera ukanyura muri ivyo. Imana yo mwijuru ibishaka kwihesha icubahiro. Reka mbabwire kano kantu. Igihe Yobu yariko arababazwa n'ibibazo vyariko biramubaho, Imana mwijuru yari nezerewe. Imana ntabwo yari nezerewe nuko Yobu yapfushije abana, ntabwo Imana yari nezerejwe nuko Yobu yagizene umugore yamwase. Imana ntabwo yari nezerejwe nuko Yobu yagwaye indwara ibihute ibisebe ku mubiri. Imana ntabwo yari nezerejwe ko Yobu yibwe ibintu byose yabitakaje. Imana ntabwo yari nezerejwe n'ibitutsi bariya bitwaga abagenzi ba Yobu batatu batutse Yobu. Imana ntabwo yari nezerejwe n'ivyo, ariko Imana yari nezerejwe n'umutima wa Yobu wagumye ku Mana, no mu gihe yari ko araca mu bibazo vyari gutuma ava ku Mana, ariko Yobu yerekana ko yizera Imana, ko akunda Imana. Hagati muri ivyo bigeragezo, hagati muri uwo muriro yariko aracamwo, ariko Yobu ayubaha Imana, yizera Imana. Niyo mpamvu mu mpera Imana yamushumbushije ikamuha ubutunzi bwikuvye kabiri y'ubwo yatakaje, ikamuha n'abandi bana beza, ndetse ikongera ikamushira hejuru. Ni kubera Yobu yitwaye neza mu bihe yariko aracamwo. Imana yariko irahabwa icubahiro, Satani nawe yariko aramaramara. Mwibuka ivyabaye kuri Yobu, kari Satani yagiye abwira Imana ati burya impamvu Yobu akuba ni kubera ubutunzi afise. Imana imubwira ati heraba ndakuyeho uruzitiro, genda ubimwambure byose, urabe ko Yobu adakomeza anyubaha, adakomeza anyizera. Arabimwambura byose, Yobu akomeza yizera, akomeza kunda Imana.
Yobu yongera agwara n'indwara Satani amuteje. Nyuma yaho Yobu muri iyo ndwara abandanya yubaha Imana. Satani amaze kubona ko Yobu ubugwayi ataco bumukozeko, ivyo yamwivye byose ataco bikoze, Satani aca yinjira murinde mu mugore wa Yobu, nkuko Satani yakoresheje Eva kugira ngo abashe gukorora Adamu. Reka mbabwire, Satani ntabwo yarondera Eva, buriya Satani yarondera Adamu. Niyo mpamvu Eva ariye icamwa yumvise ivy'umugwanizi nta kintu na kimwe cyabaye, n'Imana niyigeze ikanguka. Eva ariye ijuru ryagumye ritekanye, ndetse nta kibazo na kimwe cyari bwabe. Ariko hagiye kuba ikibazo igihe Adamu yakira ivy'umugore amuhaye akabiryaho. Nico gihe Imana yahise ihaguruka ikiramanuka nyene kabushungwe, ikirazira avuga ati Adamu, Adamu urihe? Imana itangura kurondera umuntu, kwera umuntu amaze gukora icyaha yahise ava muri presence y'Imana, yahise ava mu bwiza bw'Imana, yahise ava mu buntu bw'Imana, aca yisanga ari hanze y'umugambi w'Imana, y'ubwiza bw'Imana. Aca atangira kwirondera iyindi myambaro yo kwambara kuko yibonye yuko ari gusa. Aha rero hari ikintu nashaka kubamenyesha canke kubahishurira kijanye n'icamwa abantu batekereza ko bashobora kuba barariye, ariko icamwa bariye nabemereye ko nzagisigura muri cya cigwa nabaye mpagaritseho gato kivuga ngo nikihe kintu cyatumye Yesu aza hano ku isi. Menya impamvu yatumye Yesu aza hano mu isi nico yaje gukora. Niho nasezeranye ko nzababwira kubijanye n'icamwa bariye, ariko hano nshaka kubabwira ni kubera ko Imana yasizeho kijya giti. Aha nico shaka kuvuga, kubera ko Imana yasizeho kijya giti kimenyekanisha ikibi n'iciza, kubera ko Imana yagisizeho. None Imana nimba yaremye umuntu imukunda ikamuha byose, kubera ko itakuyeho kijya giti kugira ngo umuntu ntakigeko, kugira ngo agume mu buntu bw'Imana, agume mu bwiza bw'Imana. Imana impamvu yagishizeho sugwanko yanka umuntu, impamvu Imana yashizeho kijya giti ahubwo yashaka umuntu, no kuvuga ko yashaka umuntu ko agira amahitamo, kubera ni hari igiti kimwe. Birivuga ngo hari ibiti byinshi bibereye kuribwa byiza. Si kuvuga we ya giti arico cyari cyiza gusumba ibindi byose, oya, ahubwo birivuga ngo muri iryo tongo hari igiti cyose cyiza kibereye kugirana, kibereye kuribwa. Mugabo hagati muri iryo tongo hari igiti kimwe kimenyekanisha ikibi n'iciza, iruhande yaho nyene hariho n'igiti cy'ubugingo. Ariko ivyo biti byose yari yemerewe kubirya, ariko igiti atari yemerewe kurya cyari igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Igiti cy'ubugingo ntabwo yigeze akijyako, ahubwo yari igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Niyo mpamvu birivuga ngo yaciye yirukanwa muri iryo tongo kugira ngo nava agira ubwenge ahava agaruka kurya kuri ca giti cy'ubugingo. Impamvu Imana yase ko arya kuri kijya giti cy'ubugingo abakozi b'Imana benshi bibaza, ariko uyihaye umuco neza, impamvu nuko Imana yase kurya muntu yoca apfa burundu ku buryo agakiza katari kongera gushoboka. Kubera ko umuntu amaze kurya kuri kijya giti, Imana yahise itegura iyindi pra yo kuzaza yo nyene ubwayo gucungura umwana w'umuntu, imukure mu maboko y'umwijima, imukure mu rupfu, imuzare mu buzima. Nawe ni Kristo Imana yaduhaye. Niwe yakunda kuvuga ngo ni jewe giti cy'ubugingo, ni jewe mukate w'ubuzima, ni jewe mazi y'ubuzima, unyoye ko wese azagira ubugingo buhoraho. Birumvikana ko igiti Adamu atariye yari Kristo. Birumvikana ko yari Kristo aniwe atabashije kugirane, atabashije kuryaho. Ariko impamvu Imana yashizeho kijya giti nuko Imana yaremye umuntu ikamushiriraho amahitamo. Umuntu niwe ahitamo ico gukora, ariko abamarayika ntabwo Imana yabahaye amahitamo. Ibindi vyaremwe byose nta mahitamo bifise, ariko umuntu yaremye mu ishusho yayo, Imana yamuhaye amahitamo yo guhitamo ico ashaka. Imana ishimye cyane. Niyo mpamvu Imana imaze kubona Kayini agomba kwica Abeli, Imana yaragira amubwira ngo icyaha kimuze kurugi kandi kirondera wewe, ariko urashobora kukinesha. Urafise amahitamo
amahitamo wayagize yo kwica Abeli, mbwa ayo mahitamo wagize si meza. Nukora neza uzokwemerwa, ariko nukora nabi icyaha kimunze ku rugi kandi kirondera wewe, ariko urashobora kukinesha. Uzakinesha biciye mu mahitamo. Nuhitamo kwica Abeli, icyaha kizoba kikunesheje, ariko nuhitamo kumureka, icyaha uzaba ukinesheje. Satani araza akongorera abantu ivyo gukora. Iyo Satani yakongoreye hama nuvyumve, uragizene, uranesheje. Ariko iyo uvyumvishije uragize ukabikora, uraneshejwe. Turumva dutahura neza kora masiga bahaya ko icyaha bakoze atari gusambana, ahubwo icyaha bakoze nuko bumviye umugwanizi, bagakora ivyo umugwanizi ababwiye. Imana idutabare cyane. Ya rero ikintu cya gatatu, Imana ibishaka kwihesha icubahiro. Usomye Yohana, ubutumwa bw'isi uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 11, reka dusome umurongo wawo wa 4. Havuga ngo Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Lazaro aragwaye, ararembye, mbere murazi ko indwara yagiye kumutera no gupfa, urupfu rw'umubiri. Ariko rero Yesu avuga ko Lazaro iyi ndwara agwaye atari yo kumwica, ahubwo iyi ndwara ihari kugira ngo ishimagize Imana, ishire hejuru izina ry'Imana. Ariko mwongere mwibuke ko iyi ndwara si Imana yayizanye kuri Lazaro. Hari abantu bace bavuga ati ni Imana yayishyize muri Lazaro kugira ngo yo ihabwe icubahiro. Ntabwo ari Imana iteza ibibazo kugira ngo inezererwe, ni Satani. Ko birivuga ngo here kuva kera niwe yamye ari umwicanyi, niwe yamye ari umunyakibi. Hari abantu bazi ko Imana ari umwicanyi. Vy'ukuri Imana ntabwo yica. Abantu murakunda kuvuga ngo Imana irica igakiza. Imana ntabwo yica, ahubwo Imana irakiza. Urashobora kuvuga ati none ko muri Bibiliya batwereka ko Imana yatibuye umuriro, Imana yatibuye urubura rukubita abantu barapfa. Ntabwo ari Imana, ahubwo nibijya abantu bakoze, nibya abantu bakoze vyakuruye ivyo vyago. Reka mbabazi, ni Imana yateje ivyago Adamu na Eva, ni Imana yateje ivyago Inosi, ntabwo ari Imana. Reka nongere mbabwire, ni Satani yateje ivyago hano mwisi. Inyishu ni ego, ariko kandi inyishu ntabwo ari ego, inyishu ni oya, ahubwo umuntu niwe yateje ivyago hano mwisi kubera yumviye umugwanizi. Niyo mpamvu birivuga ngo kuko zivyo, kubera ko Imana itaciye yica Satani, kavuga ati ariko Satani, urabona ibyo unkoreye, urabona umuntu wanje naremye, urabona ibintu mukoreye. Ariko Imana yarevye umuntu, iravuga ngo kubera iki wariye ku camwa nakubujije. Imana ikivuga ngo gukoza ivyo uzarya urushe. Hariya mu Itanguriro 3 Imana imubwira ngo isi izakwerera amatovu, wa mugore uzavyara urushe. Imana ivuga ibintu byinshi, muga Imana ikivuga ngo ibintu wakoze nivyo bitumye isi imera uko imeze. Buriya isi imeze uko abantu bameze. Nimba isi iriko yangirika, vyumvikana ko n'umuntu nawe ariko arangirika, vyumvikana ko n'umuntu nawe ariko arapfa. Imana idutabare cyane. Rero ikintu cya gatatu gituma Imana yemera ko unyura muri ivyo bibazo ni kugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Ihabwe icubahiro gute rero? Iyo icyuma bakinyujije mu muriro ariko gigaca kivayo gisayangana, ni kuvuga ngo ni icubahiro cyane, ni icubahiro gica kigaruka ku mucuzi, gica kigaruka ku mucuzi. Rero Imana iragucura kugira ngo icubahiro kigarukeho, kugira ngo ishimwe rigarukeho, kubera Imana ari ubwiza igomba guterekamo, hari ubwiza igomba kubamo, ari icubahiro igomba kubamo. Ariko igaca yemera kuca mu bihe bigoye bikomeye Satani ariko arazana kugira ngo bashe kugirana, ubashe kuramura. Nkuko biratubwiye ngo ibigeragezo nibizobura kugirana, nibizobura kuza, ibibazo nibizobura kuza, nta uzabikwepera. Birivuga ngo muzaca mu muriro ariko ntabwo muzasha. Bibiliya ivuga ngo nimuzowucamo.
umuriro utegerezwa kuwucamo, ariko ntushobora kugirane, ntushobora guturirwa nawo, ntushobora gupfira muri uwo muriro. Sinzi ibihe bigoye uri kuracamwo, ariko Imana ije gugukura muri ivyo bihe bigoye kugira ngo izina ryayo rihabwe icubahiro. Yoba ariko arababara, nababwiye ko Imana yari kinezererwa, ariko ntiyari inezero ibibazo ariko arahura navyo. Imana yari inezerera umutima. Yobu yagaragaje ko akuza Imana, yizera Imana, kandi ngo niya amafuti ntabwo yaherereje ku Mana. Imana ibwiye Aburahamu ati ma Isaka, by'ukuri Aburahamu ntabwo yari anezerejwe no gutanga Isaka, ko niwe mwana yari afise, kandi Imana yari yamubwiye ko ari we mwana w'isezerano, ariko Imana imubwira ngo ndamukeneye. Ariko tugiye ku musozi aho yategereza gutangira umwana, twaciye dusanga Imana yari yamaze kwironderera ikimazi kiza gucungura Isaka. Birasigura ko Imana itari ikeneye Isaka, ahubwo yari ikeneye umutima wa Aburahamu werekana ko wizera Imana, werekana ko ukunda Imana. Rero impamvu ya gatatu, Imana ibishaka kwihesha icubahiro. Nimba udukurikiranye uri kuri YouTube, reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo nidushira ikindi cigwa uzaba wa mbere ugikurikirana. Wongera ukande like, wongera upartage abandi zino nyigisho. Ukaba uri ku rubuga rwa Facebook, kangusabe gukanda follow canke suivi kugira ngo igihe dusizeho ibiganiro uzaba wa mbere ubikurikirana, na like upartage ku nshuti zawe no mu yandi magroupe. Warahizagiwe cyane. Data, turagushimiye impamvu wemeye ko tunyura mu bikomeye ari ukugira ngo uhabwe icubahiro. Ndasengera umwene data, sinzi amarushwa yari karabamo, sinzi ibibazo yari karacamo, ariko ijambo rirambwira ngo amarushwa y'umugorosi ni menshi, ariko iyo uje kuyamukiza uyamukiza yose. Haguruka uyu mwene data umukure muri ano marushwa arimo, marushwa y'indwara, y'ubukene, y'ibibazo, y'ubusiribateri, yo kwankwa no gutabwa no gusuzugurwa, ngwino yamuvanemwo mu izina rya Yesu, amen. Wifuza gusengerwa, ufise umutwaro, ufise inzozi warose zirakuzazanira, WhatsApp yacu ni +257 65 77 339. Mwarahizagiwe muri umugisha w'amahanga.